Shalom, ndizera ko muguwe neza. Muri kumwe na Pasteur Audrine. Tukaba tugira tuyage ku ijambo ry'Imana ry'ukwizera. Temu y'uyu munsi n'ukwizera. Ndazi yuko benshi bama bariko bararisoma canke bama bariko bumva iyo teme kenshi ariko uyu munsi tugira twibutsanye. Ni nko kwibutsanya canke un rappel y'ubu buzima bw'agakiza. Reka tubanze dusome muri Hébreu 4:11 Hébreu 11 ku murongo wa mbere, ijambo benshi mumenyereye. Hébreu 11 ku murongo wa mbere, ukwizera ni iki? Bon, sinovuga cyane yuko ari definition y'ukwizera nkuko benshi bakunda kuvuga ati ukwizera ni muri Hébreu 11, ariko reka twibutsanye uwo murongo. Ukwizera n'ukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. Kumenya neza ivyizigirwa udakekeranya. Deja hariho ikintu citwa doute, kuko doute iyo hamaze kujamwo doute canke gukekeranya ni obstacle y'ukwizera. Udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Normalement nous kuvuga ni c'est un monde invisible, c'est un monde invisible uza kwiha canke uvuga ati jewe ngiye nizera ibizoba muri monde ntariko ndabona. Turi muri monde réel canke muri monde visible, mugabo twizera ibitaboneka, twizera ivyo tutarabona canke ibiri invisible. Ndaza gutanga akarorero, ndatanga uburorero butandukanye muri Bibiliya, ariko cane twibaze kuri Petero. Nibaza ko mwese mwibuka inkuru ya Petero atambuka ku mazi. Petero agendera ku mazi. Turazi Petero agendera ku mazi, mugabo numva twosoma muri Matayo igice ca 14 ku murongo wa 28. Matthieu 14 ku murongo wa 28. Turahera, nibaza ko twohera un peu avant kuri reka turabe aho twohera, tuhere hejuru gatoyi. Reka duhere kuri 22 ku murongo wa 22. Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato, bitangiye kujabuka hakurya, abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi asenga yiherereye. Bwagorovye ariko ariyo wenyene gusa. Ariko ubwato bushitse hagati ku kiyaga, bari batamije n'imifunda, kuko ikiyaga baturutse imbere. Kuko ku muteramyi agira kane aza ahari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa bamubonye Yesu ko bavuga ati icyo ni gikara umuntu ashobora kugendera ku mazi. Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, basimba umutima bati ni gihume. Muri Bibiliya y'Icongereza bavuga ngo it's a ghost. Bakoresha ijambo it's a ghost. Bavuze ngo ni gihume, kuko igihume ni ikintu nyene uvuga ati kiteye ubwoba. Kuko Yesu yari kakora ikintu ata muntu numwe yari bwigere akora. Nukuvuga dukoresheje physique, twaragiye muri secondaire. Iyo ikintu kiri lourd canke kiremereye kigiye ku kiyaga, nukuvuga kica ciyafona kikibira, ni direct. None twebwe poids y'umuntu igiye gutambukira ku mazi, ikintu ca mbere cyonyene kiba uca wibira canke ukinjira nyene mu mazi. Mugabo babona umuntu ariko atambukira mu mazi, avuga ati c'est ko ari gihume. Ni gihume kuko nibaza yuko uwo atari umuntu. Ngo ni gihume, baturishwa ubuku n'ubwoba. Bagira ubwoba cane bavuga ati uwo ninde? Ibaze umuntu babanye imyaka, bari kumwe nawe basangira, babana, bamana, ariko ntibamumenya, batangura kwiyumvira yuko ari gihume.
uwo mwanya Yesu arababwira ati humura ni jewe mureke gutinya. Yesu arabiyereka arababwira ati ni jewe. Kuri 28 canke ku murongo wa 28 havuga ngo Petero aramwishura ati mushinga ntahe asangwa ari wewe, mbarira nze ahuri ku mazi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo asangwa ari wewe Yesu, mbarira nze ku mazi. Hama kuri 29 haca havuga ngo nawe ati ngo tugira tuvugane ukwizera kwa Petero. Ukwizera Petero yari afise ku buryo ashobora gutambukira ku mazi. Normalement sinzi ko mwavyumvise, twavuze yuko arabigishwa. Abigishwa bari kumwe, bari rassemble, bari kumwe, bari mu bwato, ariko babona umuntu arikaza atambukira ku mazi, bavuga ati ico ni gihume. Hama mu nyuma Yesu, Petero acabwira Yesu ati jewe asangwa ari wewe, cankwe ati mushinga nta, yamwise mushinga nta, ati mbwira inze. Yesu aramubwira ati ngo murumva neza yuko ntiyigeze avuga ati ingo Petero. Haleluya, ntiyigeze avuga ati ingo Petero canke Yohana, ntiyigeze agira aspecifia uwo ariko aravuga. Yavuze ati ingo, canke muri bicongereza avuga ati come, yavuze ati come, tell me to come, acavuga ati come. Ntiyigeze aspecifia. Normalement uko byari bimeze bose byari gushoboka yuko bavira rimwe mu bwato bagatambukira mu mazi. Haleluya, byari bishoboka yuko bavira rimwe mu mazi bagatambukira mu mazi. Rero nashaka tubwirane kuri kino gisomwa canke bino duhejeje gusoma. Normalement muri buno buzima benshi bari muri zone de confort, benshi bari mu bwato, ntibashaka kuva mu bwato. Bavuga ati nkava mu bwato, dufate reka ntanga karorero nka business canke haba relation canke igikorwa c'Imana canke ikindi kintu umuntu yashobora gukora. Imana ishobora kukubwira canke ukumva nyene yuko ugobere mu mutima gukora ikintu kanaka, gukora risque kanaka. Mugabo Imana ikakubwira ati va muri iyo zone de confort, va muri ubwo bwato. Ariko ukavuga ati jewe aho ndi meze neza, nkava muri buno bwato mbega no cangwa, mbega bitokunda, mbe naka ko babitanguye ntivyakunda, jewe vyokunda gute, je ndiki kugira ngo bikunde. Uko kwizera Yesu kugatirigana bikanka yuko dutangura ic'Imana iriko iratubwira. Haleluya. Ushobora kuba dufate nk'Imana yaguhamagaye gukora igikorwa c'Imana, ukavuga ati jewe kubera ko numva umengo il y a pas de sécurité, nta plan B fise, urumva uri kumpamagara kuzokena canke ibindi nk'ivyo, ugasanga Imana iriko iraguhamagara ku kintu kanaka, kintu kiri specifique, mugu ukavuga ati jewe numva umengo oya ntavyo nokora. Wumva umengo ushaka kuguma muri ya zone de confort canke muri bwa bwato, ariko Yesu akubwiye ati come canke ingo, hari ikintu kanaka. Haleluya, hari ikintu kanaka Imana ibiri kiraguhamagarira. Mugabo ntidushaka kubabara, ntidushaka gukora iyo pa yo kwizera. Haleluya, kuko kumbure bajya aba disciple canke bajya bigishwa bandi, iyo bakora ico Yesu yavuze ati come, byari gukunda yuko batambukira mu mazi. Ikindi naco ushobora dufate nk'ubunye, ushobora kuvuga ati jewe mu muryango wanje twebwe tugira mariage dutevye nta canke nta mariage tugira, twebwe usanga mu muryango wacu bamara igihe kinini batavyara, usanga badaheza amashure, nta muntu umwe yigeze aheza secondaire canke université. Ati niko bimeze iwacu, twese turabizi. Ariko va muri iyo zone de confort, umviriza ico Imana iriko irakubwira, izere ico Yesu Kristo yakugize. Haleluya, kuko simpaka ube nk'abandi. Ijambo nje kubabwira uyu munsi nuko vous êtes des exceptions. Reka nkoresha ijambo ry'igifaransa kuko mu kirundi gihava ari ingora, canke urudasanzwe. Haleluya, urudasanzwe. Petero avec Pierre, Imana yakoze exception, yakoze ikintu ata munsi numwe kitarapfa gisubiye no kubaho
kubona umuntu ariko atambukira mu mazi. C'était une exception kuko kenshi iyo uri kuraba ivyo abandi bakoze n'ivyo batakoze ati jewe nshobora kora je noba ndiki je ngiye kubikora nije vyokunda iyo business ngiye kuyikora nije yokunda nkaja muri iyo mariage est-ce bizokunda abandi bose bari kwa divorce mbega iyo mashure je bizokunda kandi amafaranga bigoye mbega iyo situation jewe nzoshobora kuyivanamo kandi mbona nabana akavyarananiye. Tu peux être une exception kuko Petero yabaye exception mu bandi ba disciple. Haleluya. Nibaza yuko reka dusome ijambo riri muri 1 Pierre Petero wa mbere 2:9 Petero wa mbere 2:9 imbere yuko nsoma iri jambo Imana yakoresheje reka ndababaza ikibazo kimwe mbega hari ahantu mwigeze mwumva ngo naka ngo yari kararorera ngo ibitangaza ngo biriko ngo birakoreka ngo hama bashabara mwandika muri Bibiliya mbega nkiyo ujya mugore yaragwaye ubutinya nka atakora ku buyonga bw'impuzu za Yesu mbe bari kumwandika muri Bibiliya bakavuga ati yari ahantu quelque part araba Yesu ariko akora ibitangaza hama aramuraba gusa bamwanditse kuko hariho ico yamenye yumvise yuko Yesu afise ubushobozi agenda gukora ku buyonga bw'impuzu za Yesu. Haleluya. Kugira ngo abone igitangaza normal ivyo nibibaho. Haleluya. Mbega bari kuvuga ati nimba baravuze ba Petero nimba baravuze ibitangaza kanaka vyabaye muri Bibiliya nuko bavuye muri zone de confort. 1 Pierre reka dusome 1 Pierre 2:9 1 Pierre 2:9 ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bishiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye ibakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Muri Bibiliya nta hantu na hamwe muzokumva bavuga ngo uyu muntu yari normal yarasanzwe. Haleluya. Nta hantu na hamwe bakoresha ijambo ibisanzwe bama bakoresha abantu b'abahizi bo kwizera Aburahamu Imana ikamubwira ati we genda utanga umwana wawe Isaka yaramaze imyaka myinshi arindiriye. En temps normal na vraiment Imana yomubwira ati wewe genda utange wa mwana wawe mukuru ukunda ugenda umutangeho nk'ikibazi vyongora vyofata umwanya vyongora kugira ngo ntahure ico Imana iri kirambwira. Haleluya. Ariko yizera Imana ati Imana je ndakwizeye. Haleluya. Reka ntange uburorero bw'abantu bo muri Bibiliya. Reka ntange akarorero ka Daniyeli bamuta mu gobo rw'intambwe. Normalement izo ntambwe zari zishonje kandi zishonje. Ikintu ca mbere cyari kuba nigiki intambwe ishonje ishigiriki ibonye inyama iciyijya direct. Haleluya. Iyo ntambwe ibonye umuntu aje ukonye cavuga ati okay kandi intambwe zimwe zitontoma nyene zari nyinshi muri ugo gobo ariko Imana ikora igitangaza Daniyeli aravayo. Haleluya. Iyo niyo exception ya mbere novuga muri Bibiliya. Amen. Daniyeli Imana yakoze igitangaza. Daniyeli yabaye exception. Nukuvuga ivyo normalement en temps normal reka duza gukoresha logique hari umugenzi akunda kumbwira ati avec dukoresheje la réalité la logique reka dukoresha ibintu bisanzwe uko tubimenyereye avec la logique ntivyumvikana même naho boshaka kuziprouva avec les sciences et tout ça ntivyumvikana kw'ivyo ko yovaho ari muzima. Aba kabiri novuga Shadrach Meshach na Abednego bajya basore batatu banka gufukamira umwami bavuga ati je twebwe nibigirwamana vyabo bavuga ati twebwe twofuma duteregwa mu muriro kandi Imana iradutabara naho itodutabara turemera dushe. Haleluya. Ariko Imana yumva ukwizera kwabo ivuga ati uku kwizera kuteye ubwoba barizera bavuga ati twebwe twagumye kwisezera twagumye kuco twamenye turazi yuko Imana ariyo dusenga yonyene nta kindi kintu tuzopfukamira. Imana
il intervient. Haleluya. Normalement en temps normal iyo bagushize mu muriro kandi baciye bagira benyegeza. Igitangaza muri Bibiliya bavuga ngo baciye benyegeza barongereza umuriro. Uca waka cyane. Haleluya. En temps normal ntushobora gusohoka uri vivant canke ukomeye mu muriro. Ariko Imana irintervena izana n'undi muntu wa kane. Yesu. Haleluya. Normalement akandi karorero ka gatatu, karorero ka kabiri. Akarorero ka gatatu notanga muri Bibiliya. Normalement umugore afise imyaka 90. Umugore afise imyaka 90 aba yaragize ico no kwita ngo double menopause. Ni bitangaza ce ntibibaho yuko ushobora gusama. Haleluya. Ntibibaho ko ushobora gusama ariko kuri Saha byarakunze. Saha elle a été une exception. Kuko bizeye ico Imana yari yavuze kuko Imana yari yavuganye na Aburahamu ngo nzo kugira ngo sekuruza w'amahanga. Aguma arindiriye ijyambere aricishiriza hiwe. Imana yamubwira ati oya, hari isezerano naguhaye. Hari isezerano naguhaye nzokugira sekuruza w'amahanga urindire umwana w'isezerano. Saha Imana yari kuri we yari une exception. Notanga karorero kandi ka Mose nibaza ko ari nka karorero ka kane. Moïse agenda akubita atandukanya ikiyaga. Normalement en temps normal change avec la réalité kuko reka tuze turavuga la réalité la situation actuelle avec la situation actuelle tugiye nko mu ba intellectuel nyene bagose situation actuelle ukubise ko inkoni ku kiyaga nicitandukanya mu kabiri vyoba prouvé scientifiquement et tout ça mugabo Imana ikora igitangaza. Imana normalement ntigera ikora ibintu abantu batahura kuko kenshi bosha bavuga ngo nibo kenshi bosha birarira bakavuga ati oya aha ni twebwe nitwe twashizemwo inguvu zacu twashizemwo inkomezi zacu ariko Mose Imana yamubwiye ati genda ukora ico kintu ava muri bwa bwato. Haleluya. Ndiko ndababwira abantu bavuye bemeye kuva mu bwato baratambuka bava muri zone de confort bizera Imana. Ikiyaga kiratandukana. Josué kuri Yosuwa canke Josué normalement ntibibaho yuko ushobora kuzunguruka ukazunguruka 7 fois kugira ngo impome zizigire banza bakeneye inyundo kugira ngo amatafari aveko bagenda bakubita kugira ngo kameme inzu ibomoke bagenda bararirimba incuro indwi bazunguruka hama impome ziragwa hasi cari gitangaza kuko Yosuwa yari kuvuga ati jewe ntibikunda Mana ntibikunda ico kintu uri kurantuma ntigishoboka ntigikunda ntaho cari bwigere kiba mugabo yavuye muri zone de confort yizera icimana iriko iramubwira. Nibaza ko akarorero ka presque nka kanyuma notanga ka Dawidi nibaza yuko ari nk'umuhungu yari umuhungu w'umu adolescent un adolescent de 17 ans. Haleluya. Agenda kwica Goliath. Benshi byari byabananiye ba Sauli abo twokwita nyene aba general abakomeye bitangaza bakomeye kandi bareba rubona bafise gabahi nyene bakomeye baragerageje bavuga ati uyu mugabo canke iki gigatanya ntaco twoshobora ariko umuhungu w'imyaka 17 agenda akoresha bya bintu twakinisha turi abana amatopito amutera ibuye ryo ngahanye. Normalement en temps normal yizeye Imana avuga ati jewe ndazi ndi kumwe n'Imana. Haleluya. We ntiyari kigatanya muri we mugabo kom yari afise Imana muri we avuga ati jewe ndazi ico nizeye kuko wizeye wewe wizeye ntavyoshoboka mugabo uvuga ati ndi kumwe n'Imana nizeye Imana iza kubinkoresha byose birakunda. Dawidi agira icizere ku Mana cyane yuko Imana iza kumukorera igitangaza. Normalement nta muntu apfa hamakazuka inyuma y'imisi 3. Haleluya. Inyuma y'imisi 3 ariko Yesu yabaye une exception. Aya nama exemple canke uburorero nariko ndatanga bwo muri Bibiliya kugira ngo bugukomeze wewe uri kuranyumviriza uyu munsi wewe
uri kuravuga ati jewe avec cette situation ntibikunda, ndabona yuko ibintu byose byapfuye ndi kukanyuma kuko na nyuma nibaza ko muzijya ndirimo bavuga ngo na nyuma ya zero irakora. Haleluya. Kuko avec iyo situation uvuga ati jewe byose byapfuye, byose byarangiye, simbona isu, simbona ahonca, aho nyene niho Imana iza kwintervena kugira ngo yigaragaze. Lazaro Imana yari gushobora kumukiza, Yesu yari gushobora kumukiza meme akigwaye canke atarapfa, ariko yarindiriye iminsi ine kugira ngo yiheshe icubahiro. Haleluya. Kugira ngo yiheshe icubahiro. Hari gihe uca mu bintu kugira ngo bikuduze ukwizera. Amen. Hari gihe uca mu kintu kanaka kugira ngo kikuduze ukwizera, kugira ngo kigushikane kenshi muri objectif y'Imana. Rero je vous incite canke ndabahamagariye kwizera Imana. Mugabo en conclusion, kugira ngo conclue ndio turiko turavugana, Petero il a douté, canke yarakekeranije. Iyo adakekeranya yari kubandanya agashika kure. Haleluya. Ariko ikintu kimwe conyene ntiyigeze yiprepara. Il s'est pas préparé mu masengesho. Amen. Kuko twavuze ukwizera, turavuga ko twoba ama exception, twomera tukitandukanya n'abandi, tugakora nyene ibitandukanye n'abandi, mugabo ça nécessite une vie de prière. Yesu kuko il n'était pas préparé nka Yesu. Yesu yarafata umwanya akiretira. Reka dusome muri Luc, ndakora nka verset za nyuma, Luc 5:16. Muri Luc 5:16 havuga ngo ariko we yigunga mu bugaragwa asenga. Haleluya. Ngo yigunga ngo mu bugaragwa asenga. Iya turakeneye une force de Dieu bivanye n'amasengesho, kuko dushobora kwatura, dushobora kugira byose tukavuga ati je ndizera vraiment ndazi yuko iki gihome cosenyuka, ndizera iki byose, ariko utabaho une vie de prière biragoye yuko una persevera muri uko kwizera. 1 Thessaloniciens 5:17 hatubwira ngo priez sans cesse. Priez sans cesse. Je vous incite kubaho muri ubwo buzima bwo gusenga, bw'amasengesho. Kenshi muri buno buzima dukunda kuvuga ngo turi busy. We are busy, nta mwanya dufise, Mana urabitahura, nja ku kazi, abana, ibiki, ariko il y a toujours un temps de prier. Kuko iyo utari urasenga urondera ibindi byokupa umwanya wawe. Kugira ngo ubeho muri ubwo buzima bw'ukwizera nk'aba bahizi twariko turasoma na ba Paulo bose na ba Petero, ça nécessite une vie de prière. Reka musengane nanje muri ano majambo. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndizera ico wakoze ku musaraba, ndizera yuko ari wewe ufise ubushobozi. Data, ndavuze yuko je suis une exception. Je suis une exception mu mashure, je suis une exception mu kazi ndiko ndakora, je suis une exception mu mubano, je suis une exception muri famille, je suis une exception mu gihugu. Ndizera yuko hari bitangaza uriko uranyereka, ubuzima bwanje buriko buraba transformé à partir de cette parole. Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire cyane.